Ku civugo duteze imbere ubuhinga bwo gutororokanya ibiharuro vya rusansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi yo mu mwaka w'2022 kugira dushigikire iterambere ry'akaranga mu Burundi, ibisata bitandukanye bijejwe gutororokanya no gushira ahabona ibiharuro mfatirwako ngingo na ndangashusho y'imigambi y'ubuzima bw'igihugu cacu c'u Burundi, bigiwe imbere n'ikigo Istebu, vyaruguruye icese ukwezi kwa 10 kwahariwe ibiharuro mfatirwako ngingo na ndangashusho y'imigambi y'ubuzima n'iterambere mu Burundi kuri uyu wa 29 Gitugutu mwaka w'2021. Aha Nicola Ndayishimiye, umuyobozi mukuru w'ikigo Istebu, agatangura tubwira uko uko kwezi kwahariwe ivyo biharuro kwagiyeho n'icivugo c'uyu mwaka c'umunsi wa Afrika wahariwe ibiharuro uba buri mwaka kw'igenekerezo rya 18 Munyonyo. Uku kwezi kwahariwe ibiharuro mfatirwako ngingo na ndangashusho y'imigambi y'ubuzima bw'igihugu cacu c'u Burundi kwashizweho n'urwego rw'igihugu rujejwe gutanga amakuru y'ibiharuro vy'ubuzima bw'igihugu mu kwezi kwa Ruheshi umwaka w'2012. Ni ukwezi rero gutangura buri mwaka kw'igenekerezo rya 20 Gitugutu, igenekerezo ihuye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe ibiharuro, ugasozerwa kw'igenekerezo rya 20 Munyonyo inyuma y'umunsi wa Afrika wahariwe ibiharuro uba buri mwaka kw'igenekerezo rya 18 Munyonyo. Muri uno mwaka w'2021 uwo munsi wa Afrika wahariwe ibiharuro uzohimbazwa kuri kino civugo. Duteze imbere ibisata vy'ibihugu bijejwe gutororokanya no gushira habona ibiharuro mfatirwako na ndangashusho kugira dushigikire iterambere ry'akaranga muri Afrika. Ngo nayo muri uku kwezi kwa 10 kwahariwe ibiharuro mfatirwako ngingo na ndangashusho y'imigambi y'ubuzima n'iterambere mu Burundi, ibisata bijejwe gutororokanya ibiharuro vy'ubuzima bw'igihugu bizokora canke vyerekane ibitari bike. Aha Nicola Ndayishimiye, umuyobozi mukuru w'ikigo Istebu, akaba atumenyesha bimwe mu bigiye gukorwa no kwerekanwa muri uku kwezi kuguruwe icese. Hariho gutunganya inganda 9 zo gushira ahabona no kwerekana ibiharuro ndangashusho vy'intara z'u Burundi zose kiretse igisagara ca Bujumbura. Hariho gutunganya uruganda rwo guheraheza gusuzuma ibiharuro vyavuye mu itohoza rijanye nuko ingo n'imiryango bibayeho mu Burundi ryo mu mwaka w'2019 ushira umwaka w'2020. Hariho kwigisha abakozi bajejwe gutororokanya ibiharuro mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, ubuhinga bushasha bwo gutororokanya no gushira habona ibiharuro dukoresheje bimwe twita Kobo Correct na SPSS. Hariho kandi muri ubwo bushikiranganje nyene uruganda rwo gushira habona no kumenyekanisha umugambi n'ubuhinga vyisungwa mu gutororokanya no gushira habona ibiharuro. Tuzotunganya kandi uruganda rudasanzwe bimwe twita mu kinofonofo Cafe Statistique ku civugo gikurikira: gutahura ibigezweho muri rosansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi bwo mu mwaka w'2022 kugira ngo dushigikire iterambere ry'akaranga mu Burundi. Muri kuno kwezi nyene tuzobandanya gutororokanya no gushira habona ibiharuro twari dusanzwe tujejwe, tutibagiye n'ibijanye n'amatohoza atandukanye turiko turakora. Uwo muyobozi mukuru akarangiza atumirira abantu bose kuza kwirabira no kumviriza aho umwuga wo gutororokanya no gushira habona ivyo biharuro ugeze mu Burundi.